ku mateleviziyo bigahera mbere no kuri televiziyo y'u Burundi ni radio kuko umunsi umwe barako baragira ikiganiro bako barabwira ko bateza kuri Drodotel ni abo bantu ni bavyumva duhereye kuri radio televiziyo nationale du Burundi ni bavyumva bavuga bati twembere n'abartiste batuzanira ibintu byabo ngo ni mudufashe mutuvugirize ati bababwiye ati naho bo bibaha mu bivuze muteza gutanga Drodotel mugabo hari ikindi ca sensibilisation y'abakonsomateri culturel giteza kubaho uko ubwiye umuntu kuri hayimvumengo uramuciye amaboko ariko Drodotel nka restaurant asha gusangirishe 3000 ku kwezi cyaye ku trimestre ayo mafaranga urumva si menshi kandi ntibokwanga kuyariya mugabo ntibazi akamaro ntibazi n'igituma boyariha rero sensibilisation iracakenewe cyane na cyane mu bakonsomateri culturel nituje mu ba artiste gusa kuko aba artiste babitahuye bariya nabo bakonsoma ibyabo batarabitahura n'ubundi ntibizoshoboka baca barafungura hageze kuriha baranka kuriha bagati twege ibintu by'iwacu muko twovyitaje kubifungura ibintu twakoze muko muravyumviriza kwa gusa ntimuturiha natwe rero ivyo mwatetse turabiriye ntitugayaturisha amacarambwe ati jewe numvise ibintu umbari cye numva udandaza umuyaga ayuma navuze ntego kazima ugugwa umuyaga kubera iki kubera ko nk'ibintu by'amateatre nk'ibintu by'amasinema nk'ibintu by'imiziki burya biza gushikaho biba bifadika byavuye mu bidafadika kuko amajambo umuntu arashaka kumuha ijambo rimwe gusa akabwira ati teme niyi genda ungire pièce de théâtre yaguha ijambo rimwe umva ijambo rimwe ukacura ibyazamo théâtre izomara isaha yose cyangwa iminota 30 uhereye kuri iryo jambo rimwe yaguhaye utaramishije abantu Record the royal voice urakeye Manak Burundi welcome in Burundi our country mbere yuko tugira ico dushikirije ku bijanye n'ibikorwa tugiye gukora nagomba mbanze nse nk'ubamenyesha ibimaze gukorwa kugira ngo mwumve nkumbura umuntu avuze ibyo tugiye gukora mutarumva ibyo tumaze kurangura ibyo hava bigorana ingene tubabwira nibigiye gukurikira rero mu ncamake novuga yuko ubwa mbere icari kigoranye gose kwari ugushiraho inzego za manake izo rero tukaba twarahejeje kuzishiraho haba mu rwego rw'igihugu haba mu ntara kugira ngo abahinga mvabwenge baronke nuko baje kwiyandikisha murazi neza yuko twebwe twavuze yuko tubanza kwerekana abahinga mvabwenge ni bande bari hehe kuko ivyo vyegeranyo nta na hamwe mu Burundi wo bisanga muri manake rero tukaba twizera neza yuko yabaye mashiramwe mpuzamakungu canke muri leta aho baba bifuza kumenya les statistiques zitabesha umutumba ku mutumba nta handi uzozisanga atari muri manake rero ngiriye ko ntarinze kurondora ivyo twakoze kuko ni byinshi murazi ko twamaze kugira descente twagendera abanyamyuga mvabwenge hafi mu gihugu hose naho tutaragendera nibaza ko ari mu ntara nkeya ariko naho twaramaze gushiraho ikirangamisi c'ingene tuzobashikira twebwe rero tukagira tuti ransema officiere nkuko mwavyumvise umwubahwa cyane Colonel Sebastien Bandirubusa asanzwe ari president wa conseil d'administration ya Manake yari yabwiye abanyamyuga mu misi heze yuko ransema officiere izoba ari firimbi izobibwira abanyamyuga gutangura kugwiza umwimbu kuja ku kivi kuko twebwe muri Manake ico tugiye gukora cyane no kurondera amasoko yaho bashora umwimbu wabo murakoze nkuko umuyobozi arongoye Manake yavuze ibikorwa bimaze gukorwa byari byihuta cyane byarakozwe byo gushinga inzego no kugendera abanyamyuga hafi mu gihugu cyose igisata rero cyo gutanga inyigisho ntitwovuga ko kiratangura kuko nkuko mubizi Manake nta mezi atanu imaze ariko mu gisata cyo gutanga inyigisho turifuza ko abanyamyuga baronka inyigisho mu bijanye
na création mu bijanye na production no mu bijanye na commercialisation y'ivyo baba bakoze kuko ingorane twasanze hari mu Burundi umuntu arashaka guproduza ibintu byinshi ukamaza ati none ivyo bintu kurakora urafisana uzoja kubigurisha ugatije nta na hamwe fise nukuvuga twarabonye ko hari ikibazo aho umuntu akora ibintu atazi yagira bitware turacari muri bya bintu byo kwinezereza aho usanga abantu bakora ama repetition inshuro zibiri ku ndwi mugabo baje muko mutegura iki ibintu ko murategura murafisana mugira muje kuvyerekana no munsi bavuga ati iyi ni mirimo ya misi yose ivyo rero nivyo twifuza ko tubakuramo ku buryo bakora ikintu bafise iyo bagira baje kubigurisha ntibakora ibintu bija kuborera muri stock ariko tubahe inyigisho tubavuga ati kirazira gukora ikintu udafisana ugira uje kubigurisha ni naho bicaye gutuma uvuga ati mbega iki kintu ndiko ndakora hariho umuntu ndafise umukiriya wacu izo munyigisho rero tuzotanga ziri muri ubwo buryo ubundi buryo burimwo mu gutanga inyigisho ni inyigisho zijanye na droit d'auteur kuko twasanze abanyamyuga mu Burundi canke aba artiste muri rusangi batazi na gatoya amategeko abakingira ho akora ibintu ugasanga ntazi ni yaja kuvyandikisha ntazi mbega droit d'auteur bizongaruka ko gute ntavyazi ugasanga reka akora mu kwinezereza ugasanga niho rero baba artiste baguma bitwa abantu babavoyu abantu bagowe abantu bakenye kuko amafaranga yabo aguma atembera ngaha mu kirere ntibazi ingene bashobora kuyaronka ariko nahakuru sikosa ryabo twotera kamo ikigo Bedeya ndetse na ministeri kuko amafaranga y'abaririmbyi yibereye mu kirere mwari muzi yuko flash disk yinjiye kuri douane iteza gutanga droit d'auteur harura ama flash disk yinjira mu gihugu ama carte mémoire ama modoka ama restaurant ama hotel ibyo bintu byose biteza gutanga ama taxi ama coaster ama salon de coiffure ivyo byose ni ibintu bitanga ama droit d'auteur amafaranga akaja mu artiste murumva rero ko amafaranga y'abartiste ari yibereye mu kirere izo nyigisho rero tushaka gutanga ni gutahuza kwanza aba artiste bamenye ingene bashaka kurekera uburenganzira bwabo hama tuje no ku rundi ruhande uko ibintu vya droit d'auteur biri ku mpande zitatu hari umukonsomateur bita abade consommateur culturel nabo ndafari tuvuze ama restaurant bajya vuze imiziki bajya usanga bamanitse amasanamu y'abantu mu ma hotel ayo mataxi agenda aravuza imiziki kugira ngo canka amabisi kugira ngo abakiriya baze uwo n'umuce wa mbere hariho n'umuce muri uwo muce turashiramo n'amateleviziyo n'amaradio akoresha ibintu vya mvabwenge vy'abartiste uwundi muce ni w'abartiste bo babikora ivyo bintu bigaheza bikagenda mu ba consommateur mugabo hagati yabo hariho ikigo bita Obedeya ico twita gestion collective iyo Obedeya niyo ijeje kubwira bajya ba consommateur ati zana ama droit d'auteur nga Obedeya nayo gaciye yashikana muri abo ba artiste nibaza ko no bandageza ngaho ibindi ndabivuga hanyuma bisanzwe bijanye n'inyigisho novuga yuko ahakuru binini yabivuze we cyane yavuze ingene ibikorwa imyuga mvabwenge bivuye mu myuga mvabwenge bishobora kuzogira ico bimarira abantu kubera ko vyakingiwe je nashaka kuva mu vy'inyigisho hariho ibintu byinshi usanga abantu bakora ariko batazi neza ivyo bariko barakora kubera ko biri mu maraso yabo cyo bituma tuvuga mvabwenge mugabo batazi neza ko bifise amategeko bigenga ingene bikorwa ngasanga rero nkuko yabivuze ati ntituratangura neza mugabo ari twari dusanzwe dukora havyo twari dusanzwe dukora tuzogororera ko gusa mugabo twari dusanzwe tubikora nk'ubu no utanga akarorero nka teatre ni kintu twovuga ko umuntu wese akivukana ariko rero gasanga izo mpano hagize bazugaraniye mu muntu atazi ko anazifise canke niyo agerageje kuzerekana ugasanga ntazi ingene aziha intumbero uwo rero yasanze ahwanye n'umuntu ashobora kumwereka neza ingene yo bitumbereza biraheza bigaca bimworohera kubikora kuko biba bisanga biri muri we mugatazi ingene yo bitumbereza hari n'abavuza imiziki mugabo gasanga uwo muziki wavuza nta nahamwe yigeze aronka umuntu yize iby'umuziki ashobora kumubwira ati naho uri kuravuza hari akantu kabuze ego urabizi mugabo hari akantu kabuze
ibyo byose rero twavuga yuko bimaze kuronka abantu babishigikira mu kwigisha abantu gutumbereza neza ivyo bari basanzwe bafise bica bituma rero umuntu akora ivyazi akasha bikora neza gusumba bikazoca bituma n'uzobiza birondera aza aryohewe nuko aje kurondera ibintu bifise intumbero nziza ku buryo umuntu avuga ati uyu muntu akora ibintu mvabwenge ariko yarananonosoye ingene yo bikora neza gusumba mu by'ukuri nk'uko umwubahwa Aster ndiho ku bwayo yarabivuze mu bijanye no gukingira ubuhinga mvabwenge mu gihugu ntitwari dukwiye wanagomba kubivuga nk'abavugira les artistes gusa ahubwo dukwiye gutera intambwe tukaraba patrimoine culturel z'igihugu ziherereye hehe nk'ubu turiko turarondera ibigabiro vya kera by'abavuzi b'ingoma bitangiye Burundi abatanguje ivyo bintu by'imico n'akaranga ivyo bigabiro birakingiwe na masite touristique tukabigira amasite tukabigira amasite hanyuma bigakingirwa hanyuma naya mastire ibyo twokwita ubuhinga budasanzwe bw'abarundi bugakingirwa namye nja kubaza muri Obedeya nimba intore zanditse style yacu yanditse kugira ntihaze hagira umuntu ayitwiba akanyarusizi izo ntambo zitwa ngo agasimbo ibyo bintu byose byategerezwa gukingirwa kuko bidakingiwe ejo abana bacu abuzukuru bacu bazoshika basanga ivyo bintu byarafuditse ata nyandiko zihari ubu rero twe twavuze tuti twuguruye n'ikisata ca literature muri manake kugira ngo habikwe donc nimba nijyamize twababwiye ejo bundi kuri RTNB tuzoyishiraho mu misi za niyo mize ironka ibintu bijamwo kuko abanditsi bariko barandika ibitabo baba bakeneye ama librairie canke centre ihuriro ry'ibitabo vyandikwa n'abarundi ntushobora kugira ahantu bisanga naho bisanzwe usanga ari ngaho muri kaminuza y'u Burundi ugasanga hari himwe ivyo bitari n'ibitarimwo vyanditswe byinshi n'abanyamahanga muga abarundi uyu munsi batanguye kumenya kwandika turafise abaliterere ubu rero twe tugasaba tuti abantu ba mbere bakingira ubuhinga mvabwenge ni bwandikwe bubike bwanditswe nibaza yuko ndiko ndavuga gutya Colonel Bacinoni aca nyumva na Madame Annie Claire kugira ngo ivyo bintu batangure babishire ku rutonde hanyuma ikindi kuvyo yaravuze burya amategeko mu Burundi asanzwe ariho aratomoye akingira ibikorwa mvabwenge inama nshinga amateka yarayatoye ayo mategeko hari hasigaye gusa yuko yubahirizwa ni bande bavyubahiriza aha nagomba mbonera hakaryo ko gukengurukira cyane Madame Claudette Mukankuranga umuyobozi wa Obedeya yaraye avuze neza yuko mu byo ari mwarasaba igipolisi kirimwo gikurikirana canke kija gushira mu ngiro iri tegeko kuko atanga uvuzi koze nakubeshanya muri Afrika ni gace uzobona umunyagihugu yijanye kuri meri yijanye kuri commune ngo agiye kuri hikori rero kujya muri OBR birirwa barirukanka mu masoko bati naka ntiyari shikori no muri Obedeya hari hakwiye igipolisi gishiraho pression kijejwe kubahiriza aya mategeko n'utarishe droit d'auteur akugarirwa nuko twe tubibona kuko nta bundi buhinga nta wundi muti tubona kuko baragerageje yarasemereye twarasemereye n'uyu munsi abahinga mvabwenge izo ngorane barazifise twebwere ntidushaka kurera amaboko ngo twemere yuko abantu uburenganzira bwacu bubandanye buhonyangwa kandi amategeko adukingira yanditse ahari nico no bivuga ko kubijanye na droit d'auteur murakoze ubwa mbere nagira mbanze nkosore gatoya utugenegene burya n'ijambo ricinyiza mu artiste tugenegene bise n'utuntu bakubwira ati gira utuntu ngaho gaca wimvira utuntu kagira ngaho nitwo bita tugenegene ivyo abartiste rero bakora no munsi urabona ko harimo integuro harimo ubwenge banditse barabitegura rero ikintu umuntu yoba yanditse akiyumvira amaka presenta ngaha kuce tutugenegene uba yakoreje n'ubwenge bwishi bumusubije hasi ego hama tuko turumvisha abartiste ko bateza kuza kwandikisha ibintu byabo ahubwo bararyoherwa cyane gose kuko nabo nyene usanga barataye umutwe batabona iyo bari buje kwa kundi nabwo ati baraproduce ibintu bikuzura ahantu mugabo maje ati none ibi bintu urafise abakiriya ati hari n'abajisho usanga byuzuye mugabo ukamuza ati clientele yawe ni yi ati je sinzi mbona
bazoza bazogura rero twe turabigisha twati ivyo bintu duteza kubereka ahantu muja kubigurisha kuko amasoko arahari ndetse mu Burundi no hanze cyane hanze niyo soko tuko turarondera kugira ngo ivyo bintu bisohoke kuko ivyigwa vyakozwe au niveau international biragaragaza neza ko ibintu mvabwenge haba ibintu umuntu yakoze canke yaririmbye canke ibintu touristique abakiriya bavyo 80% abara abantu baba étranger ku gihugu 20% n'abantu bo mu gihugu none ubumva 80% duteza kwironderera hanze y'igihugu 20% ningaha mu gihugu nukuvuga gushika no munsi turacafise 20% zonyene nuko 80% nizo n'aba étranger babigura ayo masoko rero niyo MANAC iri kirarondera kugira ngo ivyo bintu bikorerwa mu Burundi bigende hanze rero two turabibabwira urabona yuko babiryoherewe kandi nta muntu yovyanka nta muntu atobishima uri kuramubwira yuko ibintu ari karakora tugira tumuhe isoko yavyo yego ngerageje kumwunganira kubijanye n'ivyo bintu ariko aravuga vy'amasoko muri MANAC si novuga yuko tugiye gushiraho hani Bujumbura bibaye ngombwa n'Igitega tuzobishirayo n'Ingozi tugiye gushiraho amacentre de collecte des objets d'art canke ibigo vyakira ivyo bikorwa vyabo ivyo bahingura bize biregeranywa hanyuma bizanwe hani Bujumbura tugiye kugurura galeri rusangi canke inzu y'ubudandarizo nini kujya mwama mubona ngo T2000 badandaza amasahani n'ibiki bimenagurika biva mu Bushinwa natwe tudandaza amasahani y'ibiti twihingurira mu Burundi tudandaza ivyo biseke tudandaze ayo matablo ivyo bicapo ibi bibazano abahinga mvabwenge bacu bahingura aho nari ndiko ndavuga ku muce w'abakora ubuhinga mvabwenge bufatika kuko muribuka ko hariho uyu mukurambere wacu Michelange yababwiye ko hariho n'ubundi buhinga mvabwenge budafadika rero ubuhinga tuzobikoramwo ngene tuzobidandaza amasezerano tugirana n'umwartiste abizanye byose biriko biraba organize biriko biratunganywa n'aba bahinga ku buryo mu minsi mikeya tuzosubira kubatumira kuri kwisamiriza y'igihugu tubereka iyo nyubakwa irimwo ivyo bidandazwa kandi si ivyo gusa ngira ngo nk'ibijanye na salle de spectacle turiko turategura kubaka muri MANAC ibijanye leta yatwemereye itongo tuzokubaka iyo nyubakwa ya salle de spectacle nibaza ingene ishobora gukora ingene abahinga mbabwenge bashobora kuyivyaza umusaruro umwubahwa Michelange yonyunganira kugira ngo ababwire techniquement uko twabiteguye tuzobikora murakoze nagira mbanze nsuri nyuma gatonya kw'iryo jambo ry'imyuga mvabwenge idafadika kuko kumbure hari nko wareka twumvise akavuga ati none umwuga mvabwenge udafadika nikiki mu bisanzwe jewe no batera nk'inkuru gatonya umuntu yambariye ati ndamubariye ivyo nkora ndamwiganira neza amacarambwe ati jewe numvise ibintu umbariye cye numva udandaza umuyaga hanyuma navuze ntego kazima ugugwa umuyaga kubera iki kubera ko nk'ibintu vy'amateatre nk'ibintu vy'amasinema nk'ibintu vy'imiziki burya biza gushika aho biba bifadika byavuye mu bidafadika kuko amajambo umuntu arashaka kumuha ijambo rimwe gusa akagira ati teme niyi genda ngire pièce de théâtre yaguha ijambo rimwe umva ijambo rimwe ukacura ivyazamo théâtre izomara isaha yose canke iminota 30 uhere ku iryo jambo rimwe yaguhaye uteramishije abantu kuhera ku ijambo rimwe gusa umuntu yaguhaye umuntu ashaka kubwira ati jewe ndashaka umuziki uvuga ibi nibi mu majambo make kakikubwira mu munota umwe wowe ugaca ugenda ugakoresha umutwe wawe uheje ukamuzanira umuziki ugatiramisha abantu umugoroba wose uhereye ku iryo jambo rimwe gusa yakubariye sinema nico kimwe naho nyene murashaka kubwira ati jewe nashaka sinema yoba yerekana ibintu bimeze uko nuko wamuna gacagenda kiyumvira kacagira scenario iyo scenario ikazogenda buhoro ikatinda ukayishira kwa abacteur agatinda ukabaha amajambo hanyuma abaza gufilma nabo bakaza bagafata amasanamu
ejo ugasanga umuteretse imbere ikintu abantu bose baraba bagatangara kandi we wamubwiye ijambo rimwe. Nico tumara tuvuga tuti ni imyuga mvabwenge idafadika, ariko byose biza guherera hehe? Biza guherera mu gufadika. Uko umuziki umaze kuwuvuza abantu bakawumviza n'amatwi, naho utawuri kurawubona wamaze gufadika. Teatre yoyo na sinema uratinda babantu ukababona imbere yawe ariko arakina ya majambo wa muntu yabahereza, ukababona ukumva n'ivyo bavuga byamaze gufadika. Ivyo rero bimaze gufadika rero byose bica bihurira kuri cya kintu twariko turavuga. Kw'ivyo bintu vyavuye mu mutwe w'umuntu bikaba vyagiye habona, bikaba ibintu bishobora kunezera abantu. None uwo muntu kubera iki nawe bitomutunga we mubesheho. Duca tugaruka kuri vya bindi mugenzanje ariko aravuga hariya, igituma bitaheza ngo bigaruke mubesheho nuko bica bibeshaho abagiye kubitoraho yabishitse, kuko bidakingiwe. Ugasanga umuziki w'umuntu wewe umuziki warakugoye uwukora, ejo wagenda guteramira ahantu uri kurafata karahuri ukazubona ngo karaoke ngiraje, ukabona wa muziki wawe niwo bariko baravuza. Wewe wagiye utwaye amafaranga yo kugira ngo wizimya akanyota wongere winezereze, mugabo ugasanga wawe ndi wa karaoke ariko araca amafaranga mu byo wewe wabiri uguya, ukabwira ko ukarorera mu bandi, mugabo wewe uwo musi ugataha uko ukagenda ushize ko uhomye ko amafaranga yo kugura karahuri. Banavuga ati uno munsi ko muziki bariko aravuza mwenewo tumubona ari ngaha, twebwe natwe reka tumureke nibiburi buri munsi nawe anywe ntarihe, kandi arorere nimba ahantu basaba amafaranga mu kwinjira arorere atarishe. Ugasanga rero wewe wabaye mvuna amaboko, niko novyita mu kirundi ciza, wabaye mvuna amaboko canke wabaye ndimira bargi. Ico ni kijambo cy'ikirundi abartiste benshi usanga ari bandimira bargi, uko teatre yawe uragenda ukayandika ukayikinisha, kumbure urashoye kukuramo umusaruro wa mbere, mugabo uyiguye ko aho yanditse ahitana za mpapuro nawe akagenda akarondera abakinyi bagasubira bakayikina, wewe utahari batanakubariye, ugasanga bariko barakamisha ivyo wewe warondeye. Nico kimwe n'amasinema. Isinema umuntu arayikora kandi iragoye iva kure nawe nyene, kugira aho uzoshoboye gusanga aho abantu babona ajyo ariko arakina. Navuze ko biva kure cyane, mugabo ejo ukumva nk'umwana wawe yagiye ahantu berekana amasinema akaza kugira ngo papa ngo ya sinema yawe ngo twariko turayiraba ngo kwinjira ngo twatanga ijana, mwariko muratanga ijana kugira mwinjire muze kuraba ivyo nakoze, nawe ndiso ntiwari kwinjira ku buntu. Tutukiye turabara ivyo bintu byose tukavuga tuti abantu tumaze kubereka neza agaciro ibintu byabo bakora bifise, hanyuma kandi hakacajamo n'ivyo byuko bikingirwa, umuntu azoza avuga ati bya bintu birubashwe. Ni naho turiko turavuga ati iryo jambo tugenegene rizotinda rihere burundu, ko twatangiye kugira ingwano, niko no yita ingwano yo gukura iryo jambo mu mitwe y'abantu, uko utugenegene nawe urumva kumengo n'utuntu turi mu kirere, ushatse urashobora kubasahura utwabo kuko n'utugenegene nta jambo bafise, utwiwe nitugira udukingira. Mugabo rero umaze kubona yuko hari ariko barabigisha gukingira ivyabo, n'abandi bariko barabereka ingene bo bitunganya neza kugira ngo baze bakingire ikintu gifisa agaciro, kugira umuntu anobora inkoko yiwe akitonda akayicisha, ugasanga mu mabara yanditsemo izina ry'umuntu yagize komande, na wa wundi ariko aragira caga ikintu ciwe canke ya sinema yiwe amenye ati hari habuze ko ndabiha intumbero nziza kugira ngo nze ndavyitirwe navyo nyene ari vyiza. Twona yuko ariyo ntango yoshobora gutuma kumbure abantu bayivyazamo n'umusaruro. Noshobora kuvuga nk'akaro kamwe, abantu bavuga ngo teatre ngo nta mahera yinjiza. Teatre yinjiza amahera cyane, gusa haba habuze yuko abantu bamenya ati none yinjiza amahera gute. Nogwa nk'akarorero je nigeze guha umuntu yakoranije abantu abakoranye iminsi 3 muri atelier, ariko arabigisha ikintu twewe twigisha na teatre mu minota 30 kandi tukacigisha abantu benshi. Ndabongira nti harura amafaranga ukoreshe muri atelier, uharura ibintu abantu bariye muri atelier, uharura amafaranga wahemvye umuntu yagirishije atelier, hama ayo mahero yashira hamwe yose wariko wewe waratumye abantu 30, je yame ivyo bintu byo kuvyigisha minota 30 abantu 300, kandi abo bantu 300 bazogenda kuvyigisha abandi, kuko hajya umuntu yaravye teatre ntiherera muri we gusa, agenda arabivuga ni nk'umugana agenda aracira abandi, ugasanga bwa butuma ushikira abantu benshi.
ayo mafaranga rero ayaharuye yasanze by'ukuri ayahaye ubwira teatre yigisha benshi kandi mu mwanya muto kandi akoresheje uburyo buki ivyo n'akaro kamwe no bantanze ko umuntu agira teatre hanyuma hariho nk'ibintu bita amafeton radiophonique urabona yuko ubikoze biraca ku maradiyo bikazovuga imyaka n'imyaka wewe waragikoze baraguhaye udufaranga kumbure mbere wacaka twindi cyane ikizi wa wundi wabihereje akazobivuza gushika n'abuzukuru bawe baze atakintu na kimwe kibironkako ukazosigara nawe uvyumviriza mu bandi ariko ugasanga ari n'umunsi uvyumvirije waraye ubusa mugabo wa wundi wewe akaba ari karigiza amafaranga mugabo wewe wabigize atanumwe akimenya kukiriho je nkundi abazwa cyane iyo numvise indirimbo za Canje wa Miss yarapfuye imyaka iheze ni myinshi ariko indirimbo ziwe ziracavuga mugabo we yasize nta numwe ashobora kuvuga ati uwo yari data ivyo bintu ariko aragira biranezerije abantu ndashimira cyane umwubaha wacu arongoye Manake ku jambo yashikirije ejo bundi turiko turatanguza icese ibikorwa vya Manake ko yavuze ati jewe nagomba mpe urupapuro rw'iteka amisi Canje nahatakiriho abantu benshi baratange ko ntibari bazi ko ivyo bintu bishoboka ko umuntu womuha urupapuro rw'iteka acara nasaba ati je muze murondere n'umuryango wiwe tubereke yuko tugishima twebwe twemeza imyuga mvuga bwenge tugishima n'ubundi gikorwa yakoze kugira ngo tunarabe ahubwo yuko gikorwa ciwe cyo kingirwa natagihari kigashobora gutunga abo yasize kambendageje ngaho kugira ngo kumbure abandi nabo basubire bafata ijambo nagomba nse nk'umwunganira ndavuga ko rukunganira kuko aba n'abakurambere bacu twubaha badutanguriye badutanze ibikorwa batuboneye izuba n'aba bastere naho arabajene bavuye kuri za kaminuza kwiganye nibi vya kiritire ingene bokoriyanta canke bufasha abahinga mvabwenge novuga yuko badutanze kuri tele kuko je niho nkiva kwishure mugabo nibaza yuko avec l'expérience mfise dans le domaine ndabimazemwe iminsi na jewe itari mike ariko Manake kwizina ryayo nibaza yuko turi bashasha twese niko no bivuga mugabo ngaha nkasa n'umuntu agerageza kumenyesha abarundi n'amakungu yuko ari bitera soni kubona mu Burundi abajene bavuga yuko atakazi gahari hari ubukene kandi tubabwira tuti nimuze tubigishe kubaza nimuze tubigishe gusudira nimuze tubigishe gucapa nimuze tubigishe ubuhinga mvabwenge bujanye no gukina amareresi nimuze tubigishe ibi nibi ugasanga abo bajene ntibashobora kuza ugasanga abo bajene twavuga ati nimuze tugira imigwi y'ingoma tuje guperforminga tuje kwerekana ko uburundi bufise itunga rusangi muri UNESCO murazi ko bamaze kwemeza ko ingoma ari itunga rusangi ivyo tuba dufise uburenganzira bwo kuja mu bihugu kanaka tukabandikira tuti turipfuza yuko twoshika hiyo tukabereka umuco w'u Burundi ugasanga abo bajene ntibavyijukira ntibigera bagira ivyo bita lettre de manifestation d'intérêt ngo bandike babisabe uyu munsi tugeze mu isi yaho abantu bakwiye guca ubwenge bakironderera akazi ntibarindire ko leta izoza kubaha akazi kuko muri leta ngira ngo muribuka umukuru w'inama nkenguzo z'amateka ejo bundi yavuze akantu karantwenza cane bati akazi muri leta karaheze karaheze je narabikunze kuko uravye ingene abajene birirwa ku madepeye depeye nimbutse ko ari direction provinciale de renseignement ugasanga abajene birirwa ku biro kwa buramatari ngo batwaye amadiplome n'ibirato bikazobahengamira ko ngo ariko baraja gusaba ubuzi ivyo bintu birateye isoni nibaze bige abo bigeme nibaze muri Manake turafise abantu bashaka kubigisha kujisha inkoko ibiseke uraza amafaranga ivyo bintu birimwo twabirondereye amasoko nakazi n'amafaranga bo kwamana mu minwe ico umwubahwa Michelange atavuze hano kuri ibi vy'amasare de spectacle twagomba twibutsa abantu yuko vuba cane kujya mu bibona muri Tanzania kujya mu bibona mu bindi bihugu biteye imbere nka za Senegal badutanze ibintu vya droit d'auteur nta muntu nta studio nta nzu y'ubuvyiniro izoba igishobora kuvuza umuziki itaguze CD originale kuri mwene igikorwa
umuhinga mvabwenge akora aba bafise amakrebe culturel nta mbyino zabo zizosubira guca no ku maradiyo habe hehe batabanje kuriha aya makori ivyo twita droit d'auteur bimushikire asinye ati jewe ndakiriye mugaba hanaho nyene nkaca ntera kamo abahinga mvabwenge bari mu gihugu cose n'abari mu mahanga muhinga mvabwenge utwumva utari kurandikisha ibikorwa vyawe muri obedeya umenye neza yuko usa n'umuntu ari mwaravomera mu nkono iva kubera yuko bitanditswe nta hantu na hamwe uzokwitura ubutungane nta n'umupolisi azogukingira kuko nta canditse ufise cemeza yuko ivyo bintu ari wowe wabikoze. Aha rero nkatera kamo abo bahinga mvabwenge kugira ngo abatabishoboye gushika muri obedeya kuko ibujumbura hagoye no gushika kuri bamwe babishikiriza abarongoye manake mu ntara hose bariho hanyuma babizane twebwe tubibajane tubibandikishirize biri mu masezerano canke mu mikoranire partenariat ivyo twita partenariat dufitaniye na obedeya mu minsi ngira ngo turashira ku mukono turashariko turavyiga neza dutosora amategeko kugira ngo tuvuze droit d'auteur canke gukingira ubuhinga mvabwenge bigende neza. Hanyuma ikindi ni salle de spectacle tugiye kubaka muri Manake izoba ari nini ifise podium moderne ku buryo umuhinga mvabwenge wese akora ibidafatika mugani wa Michelange by'umuyaga aronke ahaja kuvyerekanira kuko nk'ubu tuvuze tuti tujya dutegura ibiteramo tugasha tuvuga tuti turatumira aba artiste bahanaha urazi ikibazo ca mbere batubazaga Madame Sandrine babaza bati none mwoduha podium yanyu tukaraba aba artiste bacu ko bazoronka aho batambira ari benshi twarashobora kuvuga ati jenzanye equipe tuca tujya ivyatsi nta sare mu Burundi tugira na podium yitwa kwihari mobile zimwe bazinga bamonta usanga ari miliyoni 50 kuyikota cyangwa miliyoni 340 zizoronka aba artiste bangahe muga twiyubakiye sare nziza iyo sare izoca amafaranga menshi umuhinga mvabwenge wese akina theatre ukora umuziki ukina cinema ukora ufise crebe culturelle aze a beneficie hajya nyene abakina comedy abariterere bo twaratomoye yuko tuzobasabira amasoko ku buryo budasanzwe ibitabo byabo bikama biriko biragugwa nibaza yuko rero Astere yoca asozera kuri ibi bintu vya piratage cane atubwira des précautions canke ingingo technique canke ubuhinga twobikoramwe kugira ngo abahinga mvabwenge mu vy'ukuri badandaze amasede yabo original atapiratage isuye kubaho mu Burundi. Murakoze cyane nagira ngaruke gatoya hari ibintu yakaravuga ibintu bya droit d'auteur ukuntu umuntu ashobora kuja ahantu ugasanga ari kararihawe nyene ibyo yahinguye kagenda ahantu ugasanga ari karanywa kandi bariko bakoranijwe n'ibintu wenyene yahinguye. Ukuntu droit d'auteur yavutse ni gute hari aba artiste babiri bagiye muri restaurant muri restaurant yo gufungura barafungura bumva muri restaurant kwavuga imiziki yabo nta droit d'auteur ari bwa baca barafungura hageze kuriha baranka kuriha bagati twege ibintu by'iwacu muko twovyitara byo kubifungura ibintu twakoze muko muravyumviriza kwa gusa ntimuturiha natwe rero ivyo mwatetse turabiriye ntitugera turishe kandi aho hantu hari kera cyane mengo hari mu Faransa nimba ari muri 73 bica bija mu butungane abacamanza yarika ishasha barose mu butungane he bwabeho abacamanza rero baca baravyiga basanga ati rega aba bantu icyo bavuga nivyo niyo ko bakora ibintu muri restaurant bakabivuza nabo urumva bagiye gufungura ivyo wanyu ntibabirishe kuva aho niho haci hatangura kujaho amategeko ya droit d'auteur ku buryo uri kuravuza ikintu cy'umu artiste uteza kubufisa amafaranga utanga mu Burundi rero vyaratevye gose amategeko arahari kandi aratomoye neza je narasomye naranayize ikintu kibuze nkuko warubibajije ikintu kibuze nishigwa mu ngiro ryonyene gusa kandi nishigwa mu ngiro ntirigoye kugira ivyo bintu bije mu ngiro nuko leta ibanza kumva akamaro k'ivyo bintu kuko droit d'auteur iteza imbere leta igateza imbere n'umu artiste leta rero nitumba kamaro
kuko muri droit d'auteur hariho 30% aja muri fonctionnement ya OBDA abajya nabona aba fonctionnaire ba leta kugira ngo OBDA ikore nuko izokora nka OBR idakoze nka OBR ntibizopfa bishobotse kuko nkuko wabivuze nta muntu ashobora kwigemura muri OBR ngo akira narenza yitagisi ngo hateza kubaho contrainte y'igipolisi hamwe umuntu afite hotel yumva yuko ategerezwa kuriha droit d'auteur umuntu afite restaurant ku ma televiziyo bigahera mbere no kuri televiziyo y'u Burundi ni radio kuko umunsi umwe barako baragira ikiganiro bako barabwira ko bateza kuriha droit d'auteur ni abo bantu ni bavyumva duhereye kuri radio televiziyo nationale du Burundi ni bavyumva bavuga bati twembere n'abartiste batuzanira ibintu byabo ngo ni mudufashe mutuvugirize ati bababwiye ati naho bo bibaha mu bivuze muteza gutanga droit d'auteur mugabo hari ikindi ca sensibilisation y'abakonsommateurs culturels giteza kubaho kuko ubwiye umuntu kuriha imvume ngo uramuciye amaboko ariko droit d'auteur nka restaurant asha gusangirisha 3000 ku kwezi cyaye ku trimestre ayo mafaranga urumva si menshi kandi nibo kwanga kuyariya mugabo ntibazi akamaro ntibazi n'igituma boyariha rero sensibilisation iracakenewe cyane na cyane mu bakonsommateurs culturels ntituje mu ba artiste gusa kuko aba artiste babitahuye bariya nabo bakonsoma ivyabo batarabitahura n'ubundi ntibizoshoboka rero kugira ngo droit d'auteur ije mu ngiro nuko iyo mice yose ibitahura haba kuri leta iciye muri OBDA haba mu bakonsommateurs hamwe n'abartiste murakoze. Murazi neza yuko Uburundi busanzwe bufise imisozi myiza ibiyaga vyiza dufise amashamba cimeza atagira uko angana mu gihugu arimwo n'ibikoko mbere twe tuvuga yuko hariho n'ibikoko twarose amakuru yuko vyigeze kujanwa muri za Libya no mu bindi bihugu nka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo twe tugasaba yuko ivyo bikoko bigarukanwa mu mashamba y'u Burundi ahaje ndiko ndatera kamo nyakuha umuyobozi ajejwe ivya tourisme ajejwe ivy'ingenzi adukurikiranira ico kibazo kandi si ivyo gusa muravye muri ayo mashamba cimeza ejo bundi ngira ngo mwarabibonye ku ma platform ya Manake Burundi TV twaraciye mu Ruvubu turaca ku biyaga vya Cohoha ni ibintu bibabaje gose kubona mu Burundi tudashobora kuba dufise amahoteli yubatswe mu buryo touristique amahoteli yubahirije ibidukikije abantu bashaka kuruhukiramwo ntahahari abantu bava muri ayo mashamba ya Rusizi baja kuryama mu mahoteli mu Cankuzo amahoteli ashushe ahantu atakayaga ingenzi zishobora kuharonka n'uhaje rimwe ntagaruka haba hategezwa kuba hari amahoteli yubatse mu buryo touristique ari mwayo mashamba nyene indani hategezwa kuba hariho inyubakwa zerekana neza nko kw'ivyo biyaga vya Cohoha dufisemwo n'amayire meza cane abanyamahanga tuvyereka baratamacumu bati nk'iyo ire uwo iduha iwacu ire mbavuze izinga canke ikigwa abanyakirundo babwiye izinga numvise batavyumva bivugira ikinyarwanda mu vy'ukuri ufashe nkako kaire gapima ibirometero 6 ukagatereka mu bindi bihugu nico kiyaga ico kiyaga ubwiza bwaco Cohoha ni kiyaga ciza cane kurusha n'ibiyaga byose biri mu karere je nta hantu na hamwe ngaha ntaragenda kuri Lake Victoria ndahazi kuri mere ntuzenya Ocean Indien ndahazi ngaha mu Rwanda aho bita kuri Lake Kivu ndahazi nta mayire bagira naho usanga bayafise iyo za mayote canke n'ahandi usanga ari amayire udashobora kuvuga ko uhubaka ibidasanzwe mugabo twebwe abahinga twatwaye barahejeje kuhapima barerekanye yuko hashobora no kwakira inyubako ndende twe tukaba tuvuga tuti abagwiza tunga bo mu Burundi nico cari gitumye nsaba yuko nsigura kino kintu birateye isoni kubona mu Burundi atabantu bashaka gushora imitahe muri tourisme ibi bintu twobisigura gute twobivuga gute ko abagwiza tunga baguma bashora imitahe mu biharage mu myunyu mu masabune mugaba kibagira yuko ingenzi wazihamagaye wazeretse ibibanza vy'iratero bimeze neza amafaranga yo kwinjira mu kino gihugu ntagira uko angana mugoto ukumva nyene cubahira umukuru w'igihugu ahanagira mbone hakajyo ko kumukengurukira yirigwa arabivuga mugukamenga ababwira nta numwe yumva twebwe rero tukavuga yuko muri Manake dushigikiye politike yiwe yo kugira ngo abantu bazane des innovation tuzizane nizi nyene
abagwiza tunga nibaze twebwe tubereke muri manake ukuntu twabitunganije ingene bashobora kunguka ingene ibikoresho twebwe dushobora kubibungabunga canke tubazanire abo twita les artistes culinaires no kuvuga bajya bateka indya zo kwakira ingenzi hanyuma abahinga ngaba mwababonye muri manake turabafise badutunganirize mize iyo master plan twarahejeje kuyikora ingene dushobora kwerekana ngaha mu karere uko abahinga mvabwenge bashobora kuja kudandariza ibintu vyabo kwiyo site touristique nk'iyo ni projet nini dufise muri manake ku buryo twe tuvuga tuti abantu turiko turatera kamo surtout abagwiza tunga bo ngaha mu Burundi hamwe bo kumva kamo turiko turabatera kwisamirizi ya Republika y'u Burundi turizera neza yuko bishora kuzotanga umusaruro mwinshi naba wumva ngo bafasha abahinga mvabwenge canke bafasha muri secteur ya culture twe twibaza yuko batazi yuko manake turiho nakaryo keza rero ko kugira ngo babimenye ko turiho kandi ko twiteguye kugira ngo dushire mu ngiro iyo politique iyo kwerekana visibility y'igihugu canke uburundi ko ari bwiza cane murakoze imbere yo ko nobwira nogira ico mbwiye abantu bakora twumviriza nagira se n'umunganira gatoya je namamvuga yuko secteur culturelle mu Burundi ariyo bukiriro bw'u Burundi mugabo ntituravyumva neza mu Bufaransa secteur culturel et sportif yinjiza amafaranga aruta ayo muri industrie agroalimentaire ivyo suguhuguza nivyo nasomye yinjiza amafaranga aruta ya muri automobile iyo secteur mu Burundi murayo ibintu dufise Imana yaduhaye nta kintu na kimwe ture exploiter jera bamvuga nti twe tumeze nka wa muntu baha itarenta agaca agenda akayizika musi y'intuze kubera azi yuko ngo shebuja hambara agarutse umwe baha itarenta zitanu bati narungutse zitanu zibaye 10 wa undi wa zitatu narungutse zitatu zabe zitandatu wa undi wimwe aravuga ati ndazi yuko hambara akiri vyaho twebwe rero je mu numengo tumeze nk'uwo muntu baha itarenta acara yinyegeza arayibika Imana niyo azizotwaza mbega ibintu naguhaye nabahaye kuko Imana yaduhaye ibintu byinshi je ndiko ndakompara uburundi n'ibindi bihugu ni igihugu gitoya mugabo kirimo ibintu byinshi cyane nihe uzosanga intambo zirenga 200 mugabo ukangana gutya nihe uzosanga ingoma nkazirya mugabo byose bidufuye kubusa tuma tuvuga ngo n'umuco ngo no gukingira uno musi uguze ingoma akagoma gatoya mu Burundi canke umuduri kugira urengana hajya kuri aeroport n'ikibazo none ivyo bintu bizotumarira iki bizodufasha iki mu butunzi bw'igihugu ko nkuko yavuze umukuru w'igihugu ya Amerika arasemera ati tukamishe ingabire dufise tuzozikamisha gute umugihe abaturiste baje ngaha bakagura akantu bikabagora ingene bakarengana najya kuri aeroport tuzozikamisha gute mu gihe izo ngoma z'u Burundi tudashaka kuza kuzicisha amafaranga nituvyemere tuzicisha amafaranga niho zizuba zifise ico zitumari nayo kwa matuvuga ngo dufise umuco mwiza ngo dufise ubutunzi ubwo butunzi buri hehe ko ataco turi buriko buratumarira ico notera kamo rero notera nukuriye kandi agahere muri leta nireke dukore abantu bo muri secteur culturelle beshi bariko atera kamo umengo leta yumumego tuko tuyisaba amafaranga n'amafaranga tuko twayisaba niduhe impusha niduhe nitworohereze gushora ivyo bintu hanze gushora izo ngoma hanze je namamvuga ko ingoma zo kwinjiza amafaranga aruta aya cafe nayate ivyo bintu je no vyemeze mugabo tutabikoze izo amarazo yaronga gute leta nitworohereze cyane nitworohereze bareke abatimbo basohoke ku bwinshi kuko iyo basohotse baza bazanye amadovize akamo kambenda gatera leta kandi kamo no gatera obedeya bugi ibintu byinshi birazirikiye kuri obedeya nitakora nitaronka ro personnel ishemeye kuko uyu munsi ugiye muri obedeya uramaze kubona ro personnel yaho ni bakeya kuruta abantu turi kumwe ngaha nibashikanangirana batandatu nana abo bantu bazokwira amaradio bakwira ama restaurant bakwira ama hotel baje mu mataxi baje mu masarondo kwafire kurondera abo bantu batanga amadura d'hotel ntibizoshoboka obedeya nibe ni ronke abakozi benshi nka kujya kwa obeye ha mikore kandi kamo ndagatere abartiste
abartiste nibamenye yuko bateza kwiga ingabirano n'ivyo urayivukana mugabo utamenye ingene uyorient ntace kumarira ufuko nyene ugumukora utuntu uguma witutugenegene nibemere baje kwiga iyo duteguye amaformation baze kumviriza baze kwiga bamenye batandukanya ama etape ya création production n'ayakurikira ego jewe akandi kamono gatera amaradiyo n'amateleviziyo bumve neza ko bategeza kuja muri ugo ruganda rwo kudufasha guhimiriza abantu gutanga amadura doteri baduha ibiganiro vyinshi ahantu shashimira radio televiziyo Burundi yaduhaye kino kiganiro kugira ngo dushikirize mu gifaransa bavuga ngo le monde sera sauvé par des répétitions tuzoguma tubivuga ntituzodebukirwa kuko nibitiko turavuga tumaze kubivuga incuro nyinshi mugabo tuzoguma tubivuga kandi turizera neza yuko bizoteba bikaza murakoze jewe nibaza ko ubwamo bwose mugenza nje buteye ariko jewe nashaka cyane gutera kamo abartiste nashanda batera kamo ndabwira nti hajya Imana iraguhitunga ukarifata minenekwe abartiste ni bemere impano bahawe bemere ko ifise agaciro hama nabo bemere nabo nyene ko bafise agaciro hanyuma bavyemeze nabandi je nashaka kusimangira cyane ku kintu ca leta niyumve nayo nyene ko abartiste bafise agaciro ihe n'agaciro ivyo bakora yongere bihagararire hari ikintu kimwe nkunda kuvuga umuntu umwe yigeze kumbwira avuga ntiyari kimbwiye je twari kumwe n'abandi ati jewe sinshaka ivyo bintu byanyu byo kuzamurata gusamaza bene gihugu hanyuma jewe naramubwiye nti hajya mu bisanzwe imbere yuko haba umunsi mukuru ya munsi mukuru twamaduhimbaza itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu umunsi mukuru w'abakozi ico abantu bahereye ku nigiki basaba yuko umunsi ucibwamo gutatu amasaha yo gukora amasaha yo kunezerwa n'amasaha yo kuruhuka urumva rero imyuga mvabwenge yacu iri muri ivyo bintu vy'amasaha yo kunezerwa urumva rero itusaba ko leta yo kumva yuko abene igihugu barafise amasaha yo gukora barakene n'amasaha yo kuruhuka banezerwa hanyuma bakaronka amasaha yo kuryama umunsi ugashibwamo gutatu niho umuntu aba afise ivyangombwa byose bikwiye umuntu yiriwe nko kurima hanyuma hajya gudose ukamukinira teatre araruhuka mu mutwe akamara umwanya nezerewe hanyuma akamaherahezo umunsi aryohewe yibagiye n'umuruho yarafise ibikorwa byinshi yakoze akaza kuryama aruhutse nivyo rero je mbona nanje no konganira kukama mugenza je yateye murakoze cyane mbanze nshimire RTNB rigihena ntajyo yama au service de la nation twebwe turashima cyane gose ibikorwa by'imbonesha kure canke iyisamirizi y'u Burundi duhereye mu ntango mu bikorwa vya manake mwagiye mutuba hafi ku buryo rero tubona neza yuko muri mu bambere batahuye akamo kanye n'icobera umukuru w'igihugu ko gushigikira urwaruka muri manake rero ngira ngo abamenyesha makuru bacu bavyumvise yuko mvuye kubonana n'umunyamabanga yihariye canke ahoraho muri ministeri ya jeunesse sport et de la culture mu byo twayaze harimo ibinyene byuko manake igiye gushigikirwa cyane kuko bamaze kubona neza ko intumbero tuje gukorera ko ari yo gushigikira leta hari hamashira hamwe menshi usanga aja gukora ibintu kamenga ari karagwanya leta twebwe turi ngaha nk'abahinga gusa kugira ngo twerekane techniquement uko abartiste bobaho neza amafaranga leta ihomba ku mwaka ntisubire kuyahomba ivyo biratubabaza nk'abapatriote canke nk'abantu bakunda igihugu icanyuma nohereza ko nkuko bagenzanje babivuze abartiste barakwiye canke abahinga mvabwenge barakwiye kuva mu bujuju bakumva neza yuko nyamwigenda ko atarimira impeshi nkaya yaramahigwe ibi manake nayitanguje mfatiye ku kuntu mu bindi bihugu abahinga mvabwenge baho bakora narababwiye ko nagize amahigwe yo gutembera ibihugu bitari bike rero yaramahigwe ko twari turose ugwego dushobora kuvugiramo n'ingorane dufise leta ikazumva
na artiste bangahe bazoshika kuri RTNB, ni bangahe bazoshika kuri Rema FM, ni bangahe bazoshika ku Iteka FM, na artiste bake kuko abartiste tuvuze abartiste ntituba tuvuze abari Bujumbura gusa. Haho kuntu bakunda kwitiranya ibintu havugwa ngo abartiste abantu bakumva abantu bibujumbura gusa. Imakamba uraza abahinga mvabwenge bariyo. Ngira ngo Mikelanje arabizi yirwa aragira amadesante. Hari abahinga mvabwenge barusha no gukora ibintu byiza abantu bari Bujumbura. Rero twe tukavuga tuti abo bahinga mvabwenge nibaze tuje hamwe muri Manake hanyuma tuvugana ibingorane zacu tuvugana inyene dushaka kuzitorera inyishu niko kamoje no batera ibisigaye nibaza yuko nkuko abahinga babivuze bazogenda barabimenya mu matangazo tuzogenda turabashikiriza mu bijanye n'inyigisho tuzobaha murakoze Record the Royal Voice urakeye